Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu aduga ku gasozi yakura abo yishakiye, nabo baza iruhande yiwe. Araheza abatoramwo 12 ngo bamane nawe, kandi ngo abatume kwigisha, abaha n'ububasha bwo kwirukana amashetani. Atora rero bamwe 12, Simoni umwe yise Petero, Yakobo mwene Zebede, na Yohani mwene wabo, bamwe yatazira Boanerges, no kuvuga ngo abana b'umuturagaro, Andrea, Filipo, Bartolomeo na Matayo, Toma na Yakobo mwene Alfeyo, Tadeo, Simoni umunyabwira na Yuda Iskarioti umwe yamugura. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi muri rino baruwa ryandikiwe Abahebreyi, ijambo ry'Imana riraduzirikanisha ku nsezerano twunze n'Imana muri Yezu Kristo. Ingene ari isezerano ihambaye rwose, ikomeye, ngo kuko ari isezerano yaho Imana ishinga ingingo yayo mu mitima yacu, kubera ububasha nyene bwa Yezu Kristo buduha mutima w'Imana. Mutima akaba ari we atwumvisha ingingo z'Imana, tukaziyumvamwo, tukumva zitugarukamwo nk'ikintu cabaye icacu koko vy'ukuri. Abigereranije n'isezerano ngo ya mbere, isezerano ya kera, ngo kuko itashobora gushika ngaho, wamenga ntishikana neza igihugu c'Imana ku kwiyumvamwo ingingo z'Imana. Mbega nuko rero twoca tuvuga tuti twebwe turi mu sezerano nshasha muri Yezu Kristo, Imana yatwungiye nayo muri Yezu Kristo, ko hataraho idupfa kubusa. Biradushikira ikadupfa kubusa, mugabo nuko iyo sezerano muri Yezu Kristo yoyo isanzwe ari sezerano yaho uwayidusezeraniye yahavuye aba umwe natwe. Ko kijya gihe cyo mu sezerano ya mbere, Imana ntiyari bwigira umuntu ngo ize kubana n'abayo, ukamenga yayaga nabo, menga nivyo kuyaga nabo kure na kure. Ariko haragera igihe irishikira mu mwana wayo Yezu Kristo, kugira ngo itunywanishe nayo biciye mu mwana wayo asanzwe afise akabira k'Imana, akongera akagira n'akabira k'umuntu. Tumaze igihe tuzirikana ingene atwereka ko Yezu Kristo ari we mukandizi nyawe w'iyo sezerano nshasha. Kubera iki? Kubera yuko Imana iramwiyumvamwo, umuntu akamwiyumvamo, kuko yarabaye umuntu abushitse kumwe n'abantu uretse igicumuro. Uyo rero arashobora guhuza Imana n'abantu. Ni naho tumwigira ko natwe, kugira ngo mu buzima bwacu, kuko wamusanga dukeneraniye mu bijanye n'ivyo guserukiranira imbere y'Imana, gusabiranira, mu bijanye n'ivyo buzima bwa misi yose, twama dukeneraniye imisi yose. Burya nta muntu ashobora kugirira neza mu buryo bushitse mugenzi we atari umuntu azi kumviriza uwundi icari mu Mana, akongera kandi akamutahura mucari nk'umuntu. Ahandi ho wamusanga umenga harabagomba ko ibintu vyose bobitahura gusa mu Mana, ugasanga ntibumva ko Imana iri mu buntu. Tugire Kristo. Nemurazi ko ari abantu bagira ati baraje kwica ku izina ry'Imana. Abo ni ukuvuga yuko ntibaba barakiriye Yezu Kristo ngo bumve Imana ingene yigaragaje muri Yezu Kristo.
Yezu Kristo tubona n'uwaraje kumufata bamuciye ugutwi akakumusubiza. Nibaza ko Petero vyaciye bimwanka, uyu muntu agira ndamugwanire none raba aramusubije ugutwi. Ahubwo yari kumbwira ati iyo utumbereza neza kwizosi ukarica, akakumusubiza kuko kagira ati sico kimuzana, sico camuzanye, ahubwo yuzuye ubuntu, arumva ingene umuntu ababara, arazi ingene umuntu ababara, kuko vy'ukuri ni Imana, kuko ni Imana yaremye uyo muntu imuha ishusho yayo. Hari abantu twagomba guha ishusho Imana iri kure, ishusho iri kure y'umuntu, bikatunanira gushobora kumva kwifatanya n'uwundi, na cane cane mu babare bwiwe, atari kwifatanya n'uwundi mu bibi vyiwe. Urashobora kumutahura mu bibi vyiwe ariko udasangiye ibibi vyiwe nawe, ahubwo ugerageza kumufasha kubivamwo, umufasha ukuboko, atari umurabira hejuru umukankamira uti vayo, oya, mugabo ukamanuka ukamufata ukuboko ukamuvyura. Ariko kandi nogira nti n'uburyo nyene Imana yashimye kwerekana yuko iba hafi y'umuntu, nubwo umuntu wewe ashima kwibera kure y'Imana kubera ikimubamwo, kubera ikibi kimubamwo. Ariko iyo amenye akagaruka ku Mana, akumva uwo mutima uguma umuhamagara muri we umukwega kwegera ku Mana, araheza akabona ivyiza bidasanzwe vyo kuba hafi y'Imana. Dusabe natwe kugira ngo tube koko mu buzima bwacu abantu begereye Imana, bumva ko banywanye n'Imana, ariko kandi abantu begereye abandi, abantu barimwo ubuntu, abantu barimwo ubushikirane. Twumvise kuri Francisco w'Isale, abantu bashobora gutanga ishusho y'Imana nziza mu bandi kuko barimwo ubuntu, kandi ubuntu koko bugaragaramwo Imana. Mu nkuru nziza turumvise ingene Yezu atora abigishwa biwe. Aha ni Mariko bitwandikira n'abandi banditsi b'inkuru nziza barabitubwira. Luka ni wamutwereka mu kubatora ngo ararasenga ijoro ryose, hanyuma akamanuka mu kigwi kinini c'abigishwa biwe bamukurikira, agatoramwo 12. Mwumvise ikintu ca mbere abatoreye ngo nukugumana nabo, hanyuma ngo abatume kwigisha no kwirukana amashetani. Ica mbere nukugumana nabo, kuba muri bo, hanyuma akabarungika mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza no kwirukana shetani. Burya nta muntu ashobora gukora ubutumwa neza adafata umwanya wo kugumana na Yesu. Bica bicika nk'ibintu by'ibikorwa by'ibikonkwano umuntu akoraho inyuma, mugabo bidashobora kwirukana shetani. Kwirukana shetani no kuvuga iki? Sizijya shetani zama zihogora, zikumbagaza, zikagira zizijya n'intonya gose. Cyane cyane y'amashetani anyegeje mu mitima yacu, amwe atavuga, amwe y'inzigo, y'ishari, amwe atwuzuyemwo twirirwa turahishano n'inzoya. Yezu akagira ati kugumana nanje ukaba mu bandi ku buryo bumva Imana, ko shetani ntishobora kuragama hari Imana, igahunga, ikibi kigahunga mu bantu, mu mitima y'abantu, mu vyiyumviro vy'abantu no mu gushaka kw'abantu. Ubwo ukwegereye nk'uwamanye na Yezu, nk'ugendana na Yezu, nk'uwamye mu nkuka y'imisa, nk'uvuga amashapura ngahe, nk'uvuga amalouange, biramutuma yumva ko hari kibi gihunze muri we. Hari n'igihe ushobora gusanga kitaca gihunga, mugabo abantu bakumva bati hariyo ikintu ciza giserutse hagati yacu. Kubera yuko utwaye Yezu muri wewe, ugaheza ukagerageza kubaho ubuzima bwawe
ku buryo bw'uko abandi bumva bati ico kintu naba ndacibuka kikantwenza nciga ngaha kuri Saint Esprit, hari mu maguma akaze yo 94 95 ngira ngo bamwe ntibari bwavuke. Birashika ico gihe hari abantu bari barabaye nabi, ugasanga no mu mashure n'abigisha, kubera wasanga abanyeshure b'abadoresa bahagize wasanga bateye ubwoba, washaka gusanga umwana aje afise grenade mu mufuko, n'abigisha bagatinya. Hanyuma sinzi umwigisha yapfuye ikintu yapfuye n'umunyeshure, menga ni bapfuye ibintu vy'amanota, biraja hejuru gushikaho umwigisha asaba uwo munyeshure ati zana uwundi munyeshure wewe wizigiye aze basa dutature, kubona umwigisha asigaye ahera n'umunyeshure, bakaronda uwundi munyeshure kugira ngo abatature. Ibintu babigeze habi gose, cari gihe kibi. Hama niho batora umunyeshure umwe hagati yacu, umunyeshure abandi banyeshure bahora babona bakumva baramwiyumvamwo, bakabona ingene ameze. Uwo mwigisha akabona ati vy'ukuri uwo wazanye nanje ndamwizigiye, n'uwo munyeshure akamwizigira. Mugabo uwo munyeshure ntibaze yuko ariko yo mwizigiye no mu bindi bintu bisanzwe aho hanze, mugabo hari ibintu bimwe bimwe bigezwe ko twama dushaka bizigirwa. Ukabona nk'umuntu yivye mugenzi we, yivye ahantu, yivye mu kigega ca leta, aja kubitsa uwundi ati urya ndisiri ko atazonyiba, mugabo hejo agiye kumwitsa ivyo yivye, mugabo arakeneye utiba. Ukabona umuhungu katamanikirwa, muri ico cy'umuhungu katamanikirwa, hageze ko agira mariage ashaka umukobwa akirisugi. We warawamaze ubona nanubakura he? Cyao kazona umukobwa nyene katamanikirwa, hageze ko yubaka ngo ashaka umusore atunganye, atekanye, ameze neza. Umukuwe bikuzamo gute? Bivuga yuko mu muntu naho yomera nabi yamakeneye ikintu cyo kwizigirwa, yamakeneye umwizigirwa. Nico gituma hari igihe umuntu nk'uyo mu bandi bamutwenga bakabona umenga ntaca amazi, mugaragira igihe bakamukenera bakabura undi muntu numwe bashobora gushingira ku ikintu bo kwizigira. Nico gituma umuntu w'umwizigirwa agumana na Yezu, ari kumwe na Yezu, twama tumukeneye. Na cyane cyane muri ibi bihe hoho ushobora gusanga abantu baboneka inyuma ko basenga, mugabo hageze ku bintu by'ubwizigirwa ugasanga n'ikibazo gose kigoye. Yezu rero arashaka yuko n'uyu munsi aronka abantu bagumana nawe, bakaza barirukana ayo mashetani y'ubwirobetsi. Ayo mashetani atunyegeyemwo atuma tuvuga ko twashize Imana imbere, ariko itari imbere muri twebwe umutima wacu, iri imbere mu vya protokole mu vya protokole, muganira imbere mu mutima wacu. Ntiturinjira neza mu nsezerano iyo nyene umukama yatubwiye mu gisomwa ca mbere ishingiye mu mitima yacu. Yezu aracakeneye n'ubu abatora. Niwe w'uyu munsi witavye, niwe w'uyu munsi uri kurumvira ijambo ry'Imana, akakugira ati ubu ndashaka kugumana nawe kugira ngo ndanagutume umfashe, dufashanye kwirukana ayo mashetani adahogora mugabo yinyegeje mu migenderanire, mu migenzo y'abantu b'uyu munsi aho iwanyu. Umukama abandanya dufasha kugira ngo uko tuba twaramenyanye nawe bitume koko vy'ukuri twumvikanamwo ko ubwami bw'Imana buri ko burazia iwacu. Kumbure rero tuvuga yuko menga byose bica bigororoka, tuca tubabayira ndabaheje bo mwijuru. Oya, mugabo uwo mwitwarariko ukaguma wumvikana, kandi ukaboneka ingene abantu bawushira imbere
yuko burya ni naho umuntu aza kumvira umwitwarariko wundi, ni mu gihe ibintu bigoranye, ibintu bizitanye, ibintu vyije muri ibi bihe turiko turacamwo, vyije mu buzima busanzwe, mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'intwaro, mu buzima bw'ibitoro, mu buzima bw'ubutunzi, mu buzima bw'ibiki. Nico gihe cyo kubona vy'ukuri abagumana na Yesu, abashize Imana imbere. Ni igihe ca test, aho umwe wese ategerezwa kwiyumviriza mu mutima wiwe. Usanze kumbure hari ikintu kitaragororoka kubera intege nke, ukemanga ugaheza ukakira Yesu ko nitumwakira rimwe rizima uko ni gushasha, akagufasha kukugira gushasha, mbere akakurungika mu bandi urimwo ubushobozi bw'uko ibibi n'amabi aho uherereye usanga biriko birahunga, bidahunga kubwiyorobetse. Kwari gihe ushaka gusanga nk'umuntu asenga yaserutse nko mu kigwi cy'abantu badasenga bariko baravuga ibintu vy'amahopa, bagaca bahindukiriza ngo bati mbega ya nevene twavuze ko izotangura ryari, kuko barazi yuko niyumva ivyo bintu bariko baravuga arabahambarira, aza kuzana ibindi vy'Imana bice bitangura kubagiriza, be baramwitanga mugabo arenganye bagasubira muri vya bindi n'ubwiyorobetse. Dusamukama kugira ngo azarirukana bene ayo mashetani agora gose gukura mu bantu, kugira ngo natwe tube abagumana nawe, bikadufasha kuguma twigizayo inabi n'amashetani azanana nayo iwacu, habe koko ahatera hagurirwa ubwami bw'Imana. Amen. Amen.